Bambwiye action. Babimbwiye. Nani ngo nawe mani dukina. Mani kina jenye. Ninakubwira. Wewe. Ungu ni mganda ingo sha dukina. Ingo hanyuma direct tubwira action ingo. Ingo hanyuma direct. Nega yego ukuvuga muri kamera uri muri kamera? Uri muri kamera. Oh yare. Nabya kameze. Yosingiriya. Oya sibya nizere ko turatangura. Oya ntituratangura. Nibise okay turatangura. Jewe ndiho ndakubura kirazira kutura duciramwe umbwira amajambo. Naguciye ko hehe? Cameraman urumva roko ataho kumbwira ibintu by'uburo. Uravyo? Ndumviza mera ko turi muri kamera maye kakugira ngugu nkugo. Okay, basi. Waje ibintu biri seriye cyangwa muri afite byo dukora ko gidutara. Shawo muke abwenge burya. Ibintu biri seriye. Sawa we umviza scène tumwa dukine. Uko nimeze. Mandushiriyo begi ngakira. Urumva uko nimeze. We bawe nimugene hajya aho dutangura. Ntabwo turatangura gukina. Yo yabanda mugene. Isere dukina. Murabivyo? Urabijuru rero? Urabijuru? Wegenda rero mve mu maso. Okay, isere dukina rero. Hari ukuntu wewe ufise telefone. Hanyuma ufise telefone. Ucu telefone ashiri wowe. Ni mubandanye canke muze ngaho. Ni muze namwe basi mujemo nari. Ntabwo turatangura ariko. Oya, ingo hageze ko tangura gukina nawe muca muza mukine ntangora. Ingo imuze. Ubushaka naze. Uzura sigisusu naze ngaho. Bandanye. Hanyuma rero utelefone hajya narimbuze ngo. Narimbuze gute? Ivyo vya telefone. Narimbuze telefone. Bace bayira. Upima 20 naze ngaho baca bayigura. Upima ibiro bitanaze hano. Oya nawe urimo. Azaje. Okay. Hanyuma telefone bace. Nimwe mushaka gukina cyane. Iyi ngo ushaka gukina naze ngaho. Ngukina ushaka gukina we. Okay. Ama wayi mustari amafaranga azoduha kuna tumvise. Okay, twagiye. Tangura wande. Wene wivuga izina? Chris. Kirundi cyane gifaransa. Ushaka gukina komedi n'izina rya Chris. Komedi. Izina shaka izo hitinga. Shagi. Oya, iyo bararikoresha. Dialogue ive muri diare. Sawa. Wewe nawe. Odi Smith. Oya icyo ni Alvin Smith ugeze kwa yika kwawe. Icyo ni cyo kuririmba. Nawe ni witwa kamera. Yo muri comedy. Nawe ni witwa kamera. Uko ari diare muravuga ko yitwa diare. Wait twenga director. Vuga nawe. Mufu. Kakaunga cha kumwombati. Umufu. Mufu kumanda. Naunda shagukina. Naundi. Ona boga kwa serie man. Uyu sasa alisema kama ni dialogue. Uyu urera so video. Akatavuga ati okay jewe nitwa diare. Bora ngomba ndakwite rap yo ku diara. Reka kutwenga turiko. Sawa. Nitwatangura kamera yaro rum. Ama uyu rero uyu iyi ni microphone. Wero usakondera kazina kiwawe hahandi ugisaba comedy akavuga ati uyu ni kana nkuyu wasoye comedy uyu wamutima wose azoca barya hit diare Mr Diare Mr Diare we nawe Benja ni ibintu bijanye no kubenja cyane Benja divuye muri sanse akabenzi okay none uragakunda akabenzi no oya uri umwarabu Yo, uri umusiramu? Ndi umusiramu. Uri umusiramu? Urazi cyarabu? Cyarabu. Vuga twumve gikeya. Vuga kindani kandi vuga cyane. Hote va. Uyo yize abandi basohotse. Wewe rero ushobora isani meze gute? Wewe rero manzi tubwira cyarabu. Ngo seriye. Cyarabu. Reka basi genda kubwira cyarabu na Kirundi. Wana Kirundi. Aziki Kiswahili. Wow, unasema Kiswahili? Unakivuga fresh. Tu vas d'abord bien parler en français. Quelle est la scène qui va maîtriser toi? Les scènes. Donc c'est quelle scène qui a maîtrisé sana?
nuko numva menga je baranisa. Ni scene gani ambayo unataka tukupatie ucheze ila uweze kuvicheza vizuri tena vizuri sana kwa juu ukiakte kidogo watu wafikena wanacheka cheka. Wewe hivyo vyote unajua sasa unakuitwa Diare na wakati unajua kucheza vema. Diare ni jina la kikomedi. Fujiamini. Toka kucheza komedi. Ya wapi tuna wangu. Wewe ushakukina wewe? Ingio chezi. Yarabimenyereye ko. Acha wewe Unataka gukina ninde? Va ushabiye. Ukenebesha. Ngabutse. Okay. Sawa unabe ushakise nimeze gute wewe? Reka ndabwira ukuntu dukina sivyo. Nk'ubuje ni Paris. Ani mazina yawe. Ani mazina yawe. Waone wayazana swa yako hivi. Mama yangu. Yano kutusabiri. Mama ni yarari. Okay. Kama lero umuntu wese ngaha muri twebwe arivuga sivyo. Wowe urivuga izina wongera dutwenza. N'uyu yivuga izina wongera dutwenza. N'uyu yivuge naje sinze gutwenza. We nawe uvuge wongera dutwenza. Wewe rero kubikora kwa vya atakirondozi uradutwenza mu rurimi ushaka. Ushaka kuradutwenza mu Kirusiya, ushaka kuradutwenza mu Gifaransa, ushaka kuradutwenza mu Gitaliyano. Yagutwenga kama niratangura ko yoye kigutwenga. Turatsa ko rwenga. Nubwo ivuga ibigugu nta nakindi. Kamera tangura. Twenze. Wewe urazi Kirundi? Ndakizi gose yekezi my expose. Yo icyo si Kirundi mugora duheze. Cyanga cyose. Sawa izina ryawe ry'ikomedi wumva nyene gutoka. Ni ryahe? Benja. Akabenza. Sawa. Turashaka ko tubwire ushora iseni imeze gute? Scène. Yemwe mbona mweka kuba wapi? Ubwa mbere kwa mugatwereka kwaza mwebwe. Na uratumaga mu. Est-ce que monsieur tu vas parler en français tout? Tu vas parler en français? Parce que mon fils il est réclamé à quel circuit? Hein? Ah, tu sais non? OK. Alors, monsieur. Wewe urazi isene ushaka tugese nimeze gute kugira ngo basi sena ni mudacheza so kuangalia pale kwa wamwangalia isene yokuti Garso akona Garso mwe anapenda kukona sana ndio maana kwa kama refu kunizidi mie wewe jamaa yuko na miaka 9 ananizidi na urefu kwa tu unapenda kula sana sikia sana nataka tucheze sene ya hivi nasikia mie niko pale wenu sana. Huyu ashuke chini ukajua tukue sare sare. Oya, aha kintu nakoze kimwe. Aha ndi hejuru. Bya bindi umva bya muntu ari hejuru. Aha ndabari hejuru mwese. Uturi hejuru. Mwe namwe mundi hasi. Wewe guma hejuru imanizo gushasi ni yaza. Hama rero wewe ukuntu biza kuba bimeze. Wewe uri umuntu nzero umuboyi wanje. Urumva? Nijenza kuba boss. Nijenza kuba boss ni wewe hu boss cyane je ko ndapanga se. Nta kibazo basi ba boss. Hano ari hejuru ntandero wagiye. Wowe maze ko umuboyi wanje. Uyu nawe ni umuboyi wawe. Urumva? Wewe uri umuboyi wanje. Uyu nawe ni umuboyi wawe. Jena je ndi umubosi wa mwese. Tetekanyemo tetepo twamise. Urumva? Ura utwela ko muri kamera utwenze. Abantu ntibabiraba. Uyu amaze kuba umuboyi wiwawe. Umva ko uyu umuboyi wanje. Muri ico gihe kuri mwebwe babije we ndiki kuri mwebwe. manager Manager ni Kirundi, ni Kirusiya, ni Kinyarwanda. Cyo nigishirwa gikobetse. Uyu wewe uri umuboyi wiwanje. Uri boss. Okay. Kaya mubosi wako. Mubosi wako. Bosi wako. Uyu na uyu ni umuboyi wawe. Kora ntaho. Rero mwebwe babiri mwese. Uyu sindamushaka ko rero no munyezamu iwacu. Oya, rero mwese kuri jewe mba muri iki. Ni boss wanyu mwese. Yego. Bano muri biratu ndakuza kubishobora. Bano muri biratu ndakuza kubishobora. Ibiratu. Atangura kwanza mutonya. Oya kina uyu ari boss wiwa. Oya umba kamera ntiraka cha kwanza muri biratu ujya ndakuza kubishobora. Kandi usanze umuntu yari mu kazi abashaka kugira ngo koko kuri YouTube baguhembye barakuntu babaye ubushaka nimba wona kugira ibya sivyo kwikanda hano yanze ntibikunda bizakuba kugira ati we ni wica umuntu aho nyene we genda gukora imizigo aho nyene 0 seconde sawa twagire
Ivyo birara. Ushaka kurabikura. Ni kambambiri cyangwa ni kiatu kifunga cyamara. Okay, iyi ni kambambiri. None we nta masufisi cyangwa tufambika amaro. Oya, yo kambambiri ari uvuga. Okay, kure kambambiri rero utunyaka divorce tengi inayikuye amanda kwe. No, ya ikibazo kiriye avuze uku. Uri ha. Ingona ingutweke nana kimwe. Swingiye. Urumuonesha tu. Wewe tuoneshe kidogo. Sasa ni example. Sunimuonesha tu utafuna toka nje. Acha busoni soni weye. Acha busoni soni. Eh? Okay, Eka kwa anza kuna nini? Basi nikuoneshe. Muveki ya tukisema kivuaga. Kama mbili basi. Siani. Inabidi sasa. Sawa. Muonesha kama shagito. Mimi si yakwambia unani. Mwenye foto yakapenzi hano. Abanyenza munandira bagiye kandi wenzo kwirukana. Urumva wewe uyu nawe unahuge kari umuboyi wiwawe. Wewe utegeza kumuga ati raba kakurira nanje. Sasa gikoko nyingi ni mimi hapa kutangulisha. Please. Ikazi chiwa. Suko tichakubikina. Please. Okay. Mwese rongenda bapangira isene. Ngenda bapangira isene. Isene kuva muri uturubu. Urabona cyo ubu. Je dufate ndafise umushefu. Nari umukobwa. Ngabe badebe. Ngabaje badebe. Jewe nagasusugira. Jewe tingishe baguruka waturaba. Agasusu. Uyu wewe ugize igisusi yindi nyokunya. Wewe wakina Akasusuna, akasusuna. Agasusuna. Kweri sha ingo ngora kinura umukobwa. Murendere kitambara mwambi. Niye kinura umukobwa korona na mukobwa ari. Yacha kina wowe kinura sheri. Sheri wani. Barabera. Oya agenda byase. Ndio bakugana bari. Sawa basi turabahungu Mu mwanga. sene turaimbe sene. Mwanga. Ubu rero tugiye dukine ico bita sinema sisi. Yo kugwana. Filime. Rero Cyangwa uyu atazi kirundi yavuga igishinwa. Mfanyile kirundi yale yani. Tugiye turabona ko nakomeje mu kirundi kubyinshi. Wewe ntuzi kirundi. Yani wakanyije cyobi. Wewe uza gukina ubwi. Wewe unakataje hauko nani? Haunagisikia. Maana yake nikikugira mu kirundi unanisikia mu Kiswahili. Alors, je vais mais en français tu vas parler. Tu vas parler. Oui, ça va, si on dit qu'on a une film. En français, tu vas parler en français. Ah, ok. Alors, et je vais te... Ok, commence. Okay. Warambi. Warambi. Ogire wigi. Wewe alikuwa arondera nguvu. Je nabwirwe wese uyu nazo no. Wa munyabwo baninde muje. Wewe bagiyana uyo. So posiendi. Mbiza wewe muhungu. Ane wifashe. Basi sivyo mushakukina sivyo. Komentera inkuru basi tutera inkuru wumvise ahandi hantu idutwenze. Abombikana bakora gata masho. Sipoza ko turi mwiriga. Siko tuziaga. Basi Basi when diale. Diale le comédien. Nanitambua fresh. Naski? Diale le fresh. Alors, spoza yuko no musi. Diare. Nagutumiye uze muri concert zogira kunibonana. Uze gutwenza abantu. None uje gutwenza abantu, bakubwira ati ugenda imbere ya public ukavuga ati yene uhaga imbere ya public. Ukivuga. Cyangwa nyene ugatwenza abantu nk'abo bose bari ngaho. Sawa. Parce que tu sura comédien. ivuge nyere wivuge ati jewe nduyu. Wakati okay, jewe ndi diare mvuga mu kinama muri kate mu kirasati mu nzi y'amatafari hari kivyondo bidahiye nibihiye iwacu mama wanje akunda gutekugana imisi yose ariko bataya wanje barakunda kunsura niyo mpamvu ntamenye icongereza cyane ibintu nk'ivyo
Kenati baba ule avec sérieusement parce que ukona ujaguke la public il faut ukona ujaguke basi ujaguke Yeye atapika kwa hivi. ako vemo kusukana kwe basi ngunda musi O Chris. basi ngunda musi O Chris. kuri salimie tu O Chris. Chris. Wacheza kale kangine. Egile kama ncheko kama kana ko jirewe nda mama gayi oya awotanya mukamera ikani bako barakamera baratango turatangura kina filime none uragenda yeye uragenda yeye nene ba uyu nta Kiswahili azi niyo uyu nta mbisa hano sawa yo salama yuko fresh jina lako nani acha kumgusa bosi wewe ni pishi hapa acha kufinya ona ona sasa ona we blogger oyo wewe pati hapa presentation yako basi presentation lakini sister nani suzungura vraiment niko mu Sister wani suzuzura. bani kwa Josi na ndevu sister sikiza vraiment kurikugana sisi hapana yeye. none koma mama yale mwenzo kwa batimashe uchobiva le basaro video basame shibaho tuko turarokita abana bashaka kuzokina dushaka gukuza impano dushaka kukuza impano nabi da joche okay Jenga ngine leo basharubaru. okay sababu Sharubaru ni sogelea anga hapo sharubaro ya Swindi za bank. wewe ndiye kwa watu go sema sana buka chana jao tuzo Wewe iva, unakupatia ngo kamera. kisha buka chana jangu tuzo Chris. Mwambie kale kama ona wewe mtoto awakasusumenga ninuza nini basi nikuoneshe kisiba okay jongire ngine ndumumenyesha makuru iyi ni miko nagura kuvuga makuru wewe mugira mu birabe ukuntu bavuga makuru abantu mwese mwaje kumviriza amakuru mu kiwani uno munsi tukaba turi ku munsi w'ibiharage amasaha y'ibijumbu hamwe n'imisegonde ibigori hama rero muri publique akaba habaye tumira ry'umukecuru n'inkumi bakaba bariko barahiganwa mu byo kunywa itabi hanyuma umukecuru akabanyoye indobo 3 zuzuye itabi inkumi nayo ikanwa indobo imwe n'igice inkumi ikaba yatsinzwe ikaba yatashe nkuko yaje inkumi ikaba yatsinzwe ikaba yatashe nkuko yaje umukecuru akaba bamuhenze indobo yuzuye iminengo murayizi iminengo murayizi ni bwa buntu abakecuru bafatisha ngaha inkumi bakaba ni bwa buntu abakecuru bafatisha ngaha bwabo babwita iminengo hanyuma rero umukecuru mu masaha nibwo twumva yuko agiye kwitaba Imana akaba azohamwa na mwene wabo Gagi na Gagira tukatuzomvira ku rupfu ku magazi ya 20 kuri mikro muri kumwe na Janja Kedunjika mfo mfanyongo ngusore wakajambo kuri mikro muri kumwe na Janja Kedunjika mfo mfanyongo kuri mikro hari kuri mikro mukamuri kumwe na Janja Kedunjika mfanyongo gishusha nirudie tena kuri mikro mukamuri kumwe na Janja Kedunjika mfanyongo gishusha okay tena bishobora kuri mikro zoiramu okay ndarudia hivi kuri mikro mukamuri kumwe na Janja Kedunjika mfanyongo gishusha okay zoiramu kuri mikro muri kumwe mumenyesha makuru ndibagi okay muri kumwe okay kuri mikro mukamuri kumwe n'umumenyesha makuru Janja Kedunjika mfanyongo gishusha okay muri mikro mukamuri acinyanga gicinye kuri mikro mukamuri kumwe n'umumenyesha makuru Janja Kedunjika mfanyongo okay nabimenye okay kuri mikro mukamuri kumwe acanja ifinyongo minya sawa ano makuru katuyiko okay katubeka amatangazo yo kuganduka amatangazo yo kuganduka amenyesha makuru mwese ndaza banga muze kuvuga amakuru yabiwanyu bababwiye itangazo da nawe urashaka gukina
basi urashaka kuzoa Warabizi cyane uyu. Dangu ngini. Dao unajua tena. Warabizi. Yavyegiye mu ndani. Dao kwa mwana sana. Kuja muri YouTube. Ni tuzogana indege cyangwa n'imodoka? Murashaka kuja muri YouTube. Ndamushire Na undi mwana arashaka gukina. sister. Unaweza kwa wewe. Saidia. Basi ngunda musi. Dai ngunda musi. Yabikunze. Kama unataka scene ya kunani? Yo mwache kumufundisha mutima Mungu. Mubeba kwa nguvu. Sio fresh. Murekaza ndamutse basi. Mwega nkuba wajeda. Mwega nkubuje muce mumbie. Tangazo, wakati kwa matangazo kuganduka nako. Amatangazo kuganduka. Yo, peti yangu rasamura n'ukuri n'abasigaye n'abapolisi bo munda bakaboneka. Mbiza mani. Soko dutoga makuru neza kugira ngo tuvuga byose tuja ku rutonde. Mbiza he. Ona mukweseriye, ona we, mukweseriye sawa. Basi mwese. Kire twari kore basi. Tegura makuru basi. Ngari tegura makuru basi, sivyo? Amakuru ibintu biba byarabaye canke vyimirije kuba. Ndashaka kuvuga amakuru ndavuga ati nkunda ibaze kanaka hamwe nawe washuvuga ibintu bibere hari iwanyu nimba hari iwanyu ari ujya cyane gusumba abandi ibintu nk'ivyo amaje maze kubaha amakuru wewe urashiza kuvuga ivyo byabereye hari iwanyu mbaze kubintu bya Noel na Bonani ndabikubwira Noel na Bonani mbaze kubintu bya Noel na Bonani ndabe kwenda yawe washyize imbere muri byose ipfa wenyene sinigisha abana indero mbi Onde mu mudeferi. Iranse iraditanguye muracece bonjour tuvuge mu Kirundi Kirundi ni sawa Kiswahili wewe Kiswahili wa Faransa wewe gaso mufiki kama mimi unajua Kiswahili Kirundi bwara. sawa jamani muragiza saje Kafese basi. ya vyote tunataka nisho siguri vyo jinsi jeshi Yauya. Menya ko turi muri studio mane hakutirana. Akora muri studio. Muri studio. Akora muri studio. Turi muri studio. Turi muri studio. Akora muri studio. Muri studio. Nuko rero inshuti zacu turabahaye mwiriwe na mwaramutse bivaye naho mwiriwe sindabiriwe ku kazi canka biriwe gusenga. We tugomba dutangura. We noze. Oya kama nabandi. Akira kwanda besi tutasema. Oya umvire. Wewe barakubaza. Ega nituratangura. Tuko turagira noze ya education ejo tuzamu. Ibyo byose turaza kubikira. Rum. Muzije twari dukira mwe mwashize mu muntu. Bavyumvise? Ndikuvuga tugomba dushikirize amakuru. Ndikuvuga ngeze amakuru. Mureke kuvugira. Uvunyima DJ. Mureke kuvugira. Turabaye mwiriwe barundi ka bwo kadose ko bavuga. Kubera aha tuzakuba turiko turaza kuba ibitu tuza gufata ngaho nivyo tuza gukina neza. Okay twatangura. Mwiriwe neza abakunzi bisabirizi. Mwebwe mwabana mwe nimigire gatoya. Musoge. Okay subira uvuge. Kamera mine harapfa kamera. Mchecheke. Okay, maut. Okay, mujihusari yetu na mujihusari. Okay. Turabahaye mwiriwe barundi kazi inshuti z'u Burundi mukurikirane neza minizi yacu yerere ngaha. Manzoni. We Petit, nawe urimo. Okay. Abana kwa akagira hanja. Mwiriwe neza barundi kazi namwe inshuti z'igihugu. Ujya mu mabujari kariso dodaye. Ni waje usama abakobwa bari muri studio to Makuru. Ni Mungu munama kazi yamukuye mbamukuye wabo. Turabahaye mwiriwe barundi kazi inshuti z'igihugu turabaye karibu na kaze mu makuru yacu. Ariko zaranda kukosa. Andreke none ngireri. Gatuhanda kukosa basi vuga. Akunde none ni wampaya kazi cyane ni boss yambaya kazi. Vuga rimwe basi. Vuga rimwe nateche mvuga. Radio nyekapusi hayo gacumbi wanyu. Turabaye mwiriwe barundi kazi mu makuru y'ikintu twashikiza muri kano kanya kwino samirizi ngamu kinama. Muri karte bukira sazi munsi y'igiti cy'umucungwe n'imyembe. Amare ubu tukaba turi saha 6:93 kaze na kari mu makuru mu kintu twashikiza muri kano kanya. Inkuru kiravuga muri kano kanya kwisi yose nuko ejo aho bukera
ku munsi mukuru wa Noheli. Umunsi mukuru wa Noheli rero nuko nasanze kwisi yose nzima abakobwa benshi bateguye ibintu byinshi bazorya ariko igitangaje nuko bahungu bamaze kuba ubukado bwinshi bw'akataraboneka ngo bazajya kuri uwo munsi. Nuko rero iyo nkuru oya iyo nkuru uvuze siyo iyo nkuru wowe uri umusore waratanze kado waratanze kado namakuru niko navuga namakuru yavuye hari haruguru yuko amakuru mazima rero yumvikana. Turabahaye mwiriwe inshuti bakunzi b'iradiyo y'iwacu radiyo munwa. Iradiyo iri kirakorera hano musi y'igiti cy'umwembe musi y'igiti cy'umukaratusi musi y'inzu y'abandi naho nyine twababwiye ko tubasabiyeho tugire twakinire gato hanyuma kidugende namakuru zo gukina subiramo basi mbiga wetu we iyi ni microphone yisuzuga boss acha kwirukana isi microphone n'umukubuzo uraka ko uri wanyu we vuga rero. Okay turahaye mwiriwe inshuti bene data abasore inkumi bandure we mwana uko atwenga we amenya tarata ravaye mu kanya ndapoze kuri wifi eti genda hirya gato. Turahaye mwiriwe abasore inkumi abafise we ni wumva asa kwa n'ijinyo ryawe narimwe anaye poze kuri WhatsApp ndarirukikire Putin wavyumvise so bibandanye. Turahaye mwiriwe reka kugira isoni twenga neza uko tuderanje we petite we sio vizuri abana bonga baraderanje tunyamvuga n'igiswahili ataconzi. Turahaye mwiriwe turatanze mwiriwe ku basore inkumi abagabo abisize mu korogo n'ababuze amavuta yo kwiyambiza abo bose turabashimiye cyane kandi turababwiye yuko mu isoko ibintu biriyo kubera ari mu misi mawuja akagutwenga mawuja nubwo se gutwenga cyatuko akazi ukuburenga aha amakuru twitahira amahoro basi reka nibungire sawa reka manze tubabare cyane kandi mani zobahezagira bibaye ngo twabasengera izobaye n'ibisuguti ku Noheli. Okay hanyuma rero amakuru twabadoroganije twabatororokanirije nuko amakarata atani yaza utabaye ndavuga amanyanga. Hanyuma rero amakuru twabadoroganije akaba amwe ariko aravuga umwesha ko bayifashe mu nishati nari kavati wambaye pako basi turayasanya mekore vuga. Turatanze mwiriwe bwakeye biravana no mu gihugu cyose uherereyemo tuba turiko turavuga ku Tuba turabivuga ku bakobwa bose duhaye mwiriwe bose abakobwa bavyibushe nabonze babandi bafise atadususu bagira babandi womenga spaghetti turahaye namwiriwe nabo abakobwa bavyibushe cyane n'abakobwa bafise inzobe n'amabere babita inzobere mu kirundi cyumvikana. Hanyuma rero turiko turavuga ku makuru no munsi yaranze uno munsi hariho umuhungu yarenganye hanyuma acaragwa mu kanepo. Uwo muhungu yarabonye umukobwa w'ibisusu bininiya ibyo bisusu byari bisusu vraiment omega n'ibibadukano nkabitereye ko hariya muri Asiatique kandi turasomana nawe ni kurasa hanyuma rero turiko turavuga no kuyandi makuru ku makuru nyene amazimisi y'ikibirira mare ayo yibu yisusu ani waza gutangura neza uraza gucanga hanyuma rero ibyo bisubiza we ndagutuma umuvyeyi wewe bisaba kuvuga yambere uyahejeje usimbire kuyandi we nakatuzorongura ndabona amakuru no musi sindayavuga ndabona yisene yo gukina amakuru ntabwo muyimba oya man umviriza basi nakwereka ya makuru yihebe basi reka dupange sene yo kuvuga amatangazo sawa amatangazo okay amatangazo yo kubika umuryango wa we mwabana mwe mugo tuko turavuga amatangazo nukuri ndagije ukuri nitwaza gutanga umuntu aza kuderanje amatangazo yo kubika urazana ngwena ngwa ama rero turabaye mwiriwe n'abaraye ababuze abantu n'abatababuze n'ababuze ibintu n'abatabibuze amaro turiko turavuga ku muryango none abantu babuze ni wabuze cyangwa kuvuga amakuru bakurungikanye sije kwa none ukuri nikinga umuntu aza akazi. Okay reka basi acha reka nkora akazi n'akazi ndabe kise neza kwishobora ijya no kuvuga amakuru gusa murabona ko nishobora oya we nawe tuvuga ibitari urasimbagurika nk'inkoko. Umuryango wa mpene n'umuryango wa nkoko zikaba zaraye zisezeye umugabo wabo Gapfizi Gasuguru. Uwo mugabo bakaba bamufashe abayangayanga bakaba bagiye kumubaga akabaza kuribwa ariribwa ku isoko nkuru yo mu Kinama. Hanyuma isake nayo ikoke iyo sake ikaba nabonye uno munsi ko barayirukako nayo nyine ikaba yapfuye. Nako twenye uki nkaho twende bosa cha kwirukana n'amatangazo kubiri na muryango wa Gakwavu n'abacenga wa ruguru usanga mbene yakayanze kandi avuga ko Guverinoma nako nyereka gafise umuryango muremure avuga ko Guverinoma umuryango wako turawuhojeje kandi baravuga yuko
tanga mikro vyakunani bijya bintu navyo byo kuja kuzika no kuzika guhamba gufuba niteka kujya kunwa amazi kujya kunavuga ngo ni kunywa amazi uca ku mazi okay umuryango ro ubwabo bwabagiwe ngaho haruguru kwa Vianney bakaba baza kubuca ku mazi mwijoro bikaba biza reka kuvyonga makuru nkamuza ko ni isene nza kwifata kuvuga makuru byo muri ko muradiranja ni akina ntaza kubishaka ntaza gufata mwe muko muravyonga mundeke mvuga makuru neza nitu kandi umuntu azaba kudiranja ncandira kandi ndize baza kumufata nina bishobora nza gukina scenario sawa sivyo nimusubira kuvuga ushakandira rero samurakoze ndumuntu ushakandira rero Isuvuga basana nyina biragusha nimoshe dukanga vuga rero okay ikaze ku makuru n'amatangazo yo kubika kuno umunsi uri hejuru umunsi wa gatandatu uri hejuru mbavuze nabi ku munsi wa gatandatu umunsi ku masaha nyene yani mutayobewe muravye kuzosazi wanyu muca muyabona hama turiko turavuga rero ku makuru ku matangazo yo kubika kwanza samakuru amatangazo yo kubika ku miryango itatu yagibura abantu bakomakomeye nk'umuryango wa Gasuguru bakaba babuze umugabo Gasuguru hariho umuryango wa Gasake uwo mugabo Gasake bakaba bamutwaye n'umugabo Nkokazi bakaba babatwaye hariho umuryango wa Agakwavu Bakame ubwo iyo miryango ikaba turiko turayihoza cyane poze gatoya mu bisanzwe ukura kina sene kuvuga amatangazo yo kubika urumva sipoza ko ngaho uri kwisameza cyangwa kuri televiziyo no kuvuga urumva ubuzi imiryango ya Gakwavu none ngo Rukwavu rufite umuryango uba mu Kirasazi uba mu Nyakabiga uba he oya musazi zose nakubivuga oya reka yakwigumura ko wewe akazuka heze birakuraba oya none fokuriza gukinira imeze neza rero mu gutegura utegura imeze fresh kugira ngo umuntu aza kuvyumvirira imeze nimeze fresh je none ndabikina nze bimeze wewe kurayivuga umva ko menga imeze fresh tuvuze umuryango wa Gakwavu sinari kuvuga ati umuryango wa Gakwavu none wewe waje gufana cyangwa mu hinga bw'ivyuma none wewe uri demo cyangwa umuhungu uri DJ eza ko mu hinga bw'ivyuma era yego bamuzoto reka tumedusubira je kuno amatangazo nanga nguba waje Gari ko ndi utanigire kwimwera abantu na nakundi umvirize rero tuvuze umuryango ibijya byihuta tuvuze umuryango wa Gakwavu ndavuga umuryango wa Gakwavu mvuga umuryango wa Bakame kari wo umuryango wa Bakame ko Agakwavu kaba gafise umugabo wako Bakame amba Agakwavu nijya ngore ya Gakwavu Bakame nujya mugabo rero uwo muryango wa Bakame hasigaye ubwana butoya kubera ubukwavu bwose bukuzekutse babubaze babubagiye hajya haruguru kwa Vianney bose kandi ubwo bukwavu ndazi buraribwa kaza kubutaba mu nda reka sone tuyihindura basi yihindura ayo makuru ne kuyavuga neza kandi ari oya we byakunaniye rimwe rya nyuma basi rimwe tegura ibyasi sone cyacu yihera kwa nawe kumenga yanse fa urye serie DJ hariya umugati shiramo yamatangazo kwe atashiramo amaze gushiramo sene imaze gutangura ivyo byo kubwira DJ ntibigarukamo kuvuga amakuru ndabona simpano yiwanje simpano yiwawe jimpano yanje ujya kwari kumwe sana reka mbandanye ngire mvuze ya soneri amakuru atanguye kuvuga aya makuru atanguye ikaze nshuti mwese bene data mwese dusangiye ukwemera we jambo oya nako ndavuga jambo y'Imana sorry reka subiremo amakuru oya so chapana mazuru Nenga dasuze na radio sirango soneri nyiyo nuku okay hama ikaze bene data byanye zo kashatse budwe na bujanye tumenye kari wasutse oya ntago suze koresheje mumba ikaze bene data mwese rero muri ko murumviza bene data igari turi mwisengero barundi kazi inshuti z'u Burundi tukaba tugira tubabwire amakuru yaranze uyu munsi kandi aya n'amakuru y'ikibiriraho amakuru nitohorejeje nyine ubwanje nishike kuri tele ndayazana ayo makuru ndashira nganda avuga ati aya makuru ni pa yo ego ni pa yo ego vuga rero hanyuma rero ayo makuru ikaze bene data ndiko murumviza amakuru aya makuru s'amakuru kiwani n'amakuru mazima namakuru ya VIP amakuru muriko muravuga nimwe mutuma magarika
Okay, mu gihugu cyo muri Cote d'Ivoire ubunyegeri bwari kwa masazi ko masazi yashaka kubutwara igikombe cyabwo ko n'ivyo bombe vyonona isi reka tunyarukire muri Egiputa akabagire habere imace y'ubunyegeri n'amasazi ubunyegeri bukaba bwagiye gushonesha amamayo nkenaya yo gukina umupira munakale amapataro nkenaya arabugora bwifitiye no mu ndahato mu gihugu sinobimirano hapa najya mu ijoro mu gihugu cyo muri publique naho nena yavuze bumugabo ngire ndasubiramo mu gihugu cyo muri publique habaye amahiganwa mu kicu n'inkumi mu gicu n'inkumi bakaba bariko barahiganwa mu byo kunywa itabi umukecuru yenyeye indobo 3 zuzuye itabi inkumi nayo iranwa indobo imwe n'igice hamwe n'isegonde rimweya hama rero iyo nkumi ikaba yatashimwe ko yaje agashimwe kakaba katahukanye umukecuru akaba bamuhenze indobo yuzuye ubuti bwo kwifatisha ku masuru hanyuma uwo mukecuru ku mazuru ukavugira indani kugira bumve yuko menya kukubwira abanyagihugu abarundi kazi ku mazuru kugira bumve ko wize basi ndi kuba medita ku mazuru okay hanyuma rero inyuma y'iminota 5 kwa twumva yuko uwo mukecuru ahejeje kwitaba Imana akaba azohamwa na mwene wabo ngagira ni wewe ngagi ni wewe twari tuzomuvira ku rupfu ku magambo byasirame bugwiri n'ugwiri reka amakuru mato yimva twage turatoza tubabaze ngagi ego nuko rero mwiriwe nkuko bisanzwe jewe banyitongagi umuhungu wa ngagirari bo ngaha twicaranye ngaha nkuko yababwiye mu gihugu ca Egiputa hari bitangaza vyaraye bibaye ku munsi wejo aho ku masaha saa 9:63 ubunyegeri bwagwanye bupfa isamaki yapfiriye imbere y'urugo kwa ntuze ya kwangagira rero cyatangaje abanyagihugu nuko aho muri Egiputa abazungu bose bari bagiye kuryama manzo gushinga radio ngaha kwibaranda abona biragora tuvugiye amakuru ngaha bisaba turondere nk'ahantu hari agashambrete hari amatara imwe hirya n'indi sivyo nuko rero nako nashikiriza amakuru nuko umuntu ambwiye mvuga amakuru bose amufashe nk'imba ko yazanye radio ngaho iwanyu okay bandanya hanyuma bari bose amufashe nk'imba ari none ukamusuzuma ngahizanye ngaha mu kinama dufate nk'ubu ngaha urabona ngaha gashora ko ndiko navuga amakuru gacarengana umukobwa mwiza harengana umukobwa mwiza cyane ndamuraba agacarengana umuhungu yonze sunzi ubuvyibuhe cyaya karengana umuntu asunze uburebure vrema ndiko ndamuraba cyane ngura kwimagine nubyo muhungu ko asumba uburebure ndamuyambire ntaza kunjya amenyo mu mutwe nivyo bintu niko ndibaza cyane nivyo biriko biratuma mvuga ati iradio ntibereye kuvuga nacu bandanye mvuga amakuru bandanye Shero burambira n'ubu mukobwa narengana ndazurahagarika Barundi kazi inshuti z'u Burundi inkuru bari bampaye ndayihagaritse nizaniye wanje bandukiye muri studio ubunyene nkuko bisanzwe ejo aho bukera ni ku munsi mukuru wa Noheli umunsi mukuru wa Noheli dukaba dusigaje imisi 8 kugira ngo dushike umunsi mukuru wa Bonane utangura umwaka mushasha rero mu mwaka mushasha hari bitangaza bishasha bigiye kwibizimije bizomidemire zenturuwa nkuko mwese mubizi jewe navutse turabahungu 19 mu wacu Hama nabandanya murekane n'iki gikeha bwenge iwacu turabahungu 19 ariko babo bahungu 19 jewe ni jeje nyene navuye mu ndumuhungu y'ibogari kandi nkabamvyibushe nkabamfise n'amaso manini nk'ayagwa gasore ariko ushaka no musi nino nasanka nta n'umukunzi n'umwe ndaronka ariko igitangaje mu gihugu cy'u Burundi tukwa twumva imyidogo myinshi y'abakobwa abakobwa bamwe bageze mu bigero abataragera bose ngo babuza abasheri abandi ngo babuza abagabo ariko nka rero nkaba nagomba nitange kuri ino samirizi yanyu mukunda cyane ariyo radio de la caporale jewe muhungu wa papa yavutse Imana ibishaka ku munsi mukuru wa Bonane zoba nkwije imyaka yo kugira mariage no kurongora ariko gushaka kuri no munsi nkaba mfise ikibazo cyo gutinya abakobwa umukobwa rero wese bayiyumvira ko ageze umukobwa bayumva kageze kurongorwa cyangwa se kuja ku mugabo arashaka kundondera kuri nimero zanje za WhatsApp nuko bose atamaruhusha ariko nimero za WhatsApp nanditse ngaha nizi zikurikira fatikana muzandike 76 manyane 969 437 wisakaranituruwa karantide 08 izo nizo nimero zanje za WhatsApp ushaka kundonderako kugira ngo dushobore kugira dote na mariage ariko rero icitonderwa nubwo ije nibo arije ntanzi nimero ryanga abakobwa bandondera birasabwa ko nawewe ubwira mama wawe akaguha inkwano ukaza guhunkwa n'ubwo n'umuhungu kugira ngo twandikisha amateka mashasha kwisi yose kuko urugo rwacu bavuga amakuru barankomeye amashi yo twimuside kuko rero isi yose niyumva ko jewe bankoye ndi umuntu w'umugabo bizotuma isi yose igira agateka kazi na mukenyezi n'agateka kazi we uko aducanga ko turavuga amakuru
nagasura nka jewe rero nako ndavuga makuru nukuvuga jewe rero ahadise umugwaga karangora nkeka ari wanshaka aze kunkwa mugabo jewe rero sinamushaka kora ntiyabanje kuza kundesha nako ndabwira yuko mukwiye kurondera inkwano hama mukaza kunkwa kugira ngo mama wanje yavyaye umuhungu azone ko avyaga nkukeza kumusoso nka jewe nuko nabaye mugufi ariko ndi mugufi mubwenye kandi nkabaye mugufi we mukwaga yaka kumugoro ariko arakora akazi hama rero urumva avuga nga we uri mustari mugo mutugora wambaye akantu nk'akariri weyini wambaye agatama nk'aka diamond ufise isura nk'iya mitera mugabo kumutugora byiza wewe uri umuntu dukwaye ku isoko kabuyenge wana watweze mangani nkoko ziko zirabika hama rero je urumva uvuze nimba amarero inkuru nkwana ishuje umuntu ari yayimpaye je wiranane kubandanya amarero aro umuhungu w'umutumire aravuga kuva twakamuzana kuva kare bakaba bamwita Mr Diale nyetelete na kunyenye Diale comedy cyo n'icyongereza tuvuze uze tuvuga n'icyarabu twogiporenchura inshallah alamasura sinama sudane makera marundi icyarabu ama Mr Diale nawo kwivuga gatoya Diale Nuko rero kuva nakavuka kuva nkiva munda kwa mama umunsi n'umunsi wa mbere mbonye umuhungu atinya na kamera ati yavuga ngo aragiye we Diale nta muntu yinya nawe umuntu yinya araba atinya umva ntiyinya wenye rubwo ni Oramvya ndero ay apana aratinya basi aratinya wari kutuvuga ati umuhungu afise ubwoba apana ngatinya urumva atinya kuramwo none wowe abavuze ku mutwe cyangwa mama uvuze ngo ntiyinya se uvuze iryo jambo atinya rivuge atinya oya atinya rivuye muri vugiri mugiswa Diamond avuga ati hano uri mu Burundi ari umuhungu w'umwoga wakoga umuhungu wakoga ubishima naza bivugire hano umuhungu agize mu Kirundi wavuze umuhungu atinya kandi rero ivyo bintu bivuye mu ntuza muri vuga kunya wavuze ibintu bitari byo wewe nibyumvika n'umuhungu avize ubwoba umuhungu w'ubwoba okay umuhungu w'ubwoba agenda bivuze mu Kirundi gasubiremo neza rero uwo muhungu akaba yahunze n'uwo akaguma ndaburutsure n'umuhungu atinya banga oya atinya nabyanze kandi wewe ndumva makuru niwe yashobora oya agenda okay rero amakuru mu Kirundi hakaba ari umuhungu ngaha awogopa uwo muhungu rero apana ogopa afani naogopa eyo wagwane ari source comedian agasore kumusoso agasore kari akompanye umuhungu w'ibisusu hango w'ibisusu murabibona namwebwe si ibintu samasesha urumuri sama tingisha hanyuma rero twabibwire tubabwire ayani makuru romba ntohojera mba mvuze kure wowe mwereka kundaba akajagana ni keza mubwira ndabe ntari naho yo ndaba ntangorane noneho ntakurabye noneho ntakurabye naho ndaba ntangorane hari ibikwe hari muturabo mviza man bisaba naboneka mu naboneka ajya mu twaje twagiye ingoro bicara karibu muta karibu ni bisanzwe ni bibazo tukubaza amarero barundi kazinda bashimiye cyane nuko nihuta urihuta nta kibazo mutamari yihuta none ni sawa urakomeye basi imisegonda 5 ushaka kuniza imisegonda 5 kama mutubabariye cyane ni sawa none mutu hama jewe nitwa Kadogo sio mbadi yote hapo nani ama ku mazina ni Kadogo mama ngakumira Kanyene sinzi nakubonye mugusa cyero mana niba naenda gukumbera kana cyero sinzi nawe yo kana kaja mumbira musayamba jewe akaja muno kubarira gusumba jewe mpamvu kiratekanye amahoro arakwiye hanyuma natwe urabona ko twihuta bisanzwe ntangorane nimba agasema mabisiza mutaba no kuri ngo ari yihuta ruga atakiko gihari gusa turabyishimiye cyane kuba yihuta atakika afise urihuta nuko imana igweza gira sawa ibihe byiza imana kwaki mugambi bwayo yego nyakwigenda ndagushimira uruhuka amahoro imana kwaki mugambi bwayo yego imana mwaki mugambi bwayo izora dusubira nyakwigendera niwumva bariko barakubaza sa
Sabwe mama. Oya sukupfa. None baramune kwa kimwe mwaje mu bwami bwayo. Cyana dino ngo yakira ubunyene gusa sinshaka ubunyene. Ninka. Ai mani muhezaji. Mutama bibarankebuye mani buhezagire. Yagiye. Muri studio narimbuye kunyara. Numva umusongo nyishe nimbe gukisa reka nicara. Yamesha makonda. Amarero tubandanya makuru. Nashara baririmbira kandi. Karirimbe hasi. Ingo ntara kimwe. Kweli. Basi niba wiziga ku mpano. Ingo niba wiziga ku mpano freestyle. Kadirimbo kanje fise n'abasani banje banambi. Ingo ni muzi. Ukana basi wewe peke. Wewe peke ukuje basi. Eka mingi Swahili na kizungumza kidogo. Abihebye. Nena ubihebye nawe tubihebye. Sawa, rero amarero nituraeza amakuru nitubaya. Ajana makuru. Yindi sene dufise imwe dukina yanyuma sene imwe dufise. Rero byasaba barimo mu mukobwa umwe. Mai nahise sene. Yari ihabura. Iyo sene vraiment tuyikinye. Na Emmanuel Macron atwara igihugu cy'Ubufaransa yo iraba. Yego vraiment. Emmanuel uyu bonyene. Kandi turaberanye vraiment yo. Si byiza. Ingoda. Ani muwe navyiza bihari. Basi ngo basi ndakunda. Basi ngunda muzi. Ona da sigaba. Misi vraiment. Sikuguse kwa hata kidogo. Nasikia. Hapa ona, nikimbia vraiment niko muongo. Angalia mimi niko boga tena tunareha kidogo, lakini kuna nikimbia vraiment. Basi tufanye hivi basi. Tuangalie kule basi. Hivi. Sawa. Hata kunikimbia dayo. Mie niko nakugemurira mapenzi uko na yakatana. Vraiment. Wapi? Urenda mwe. Kidogo basi. Ongea na mimi. Urenda wawo. Tunafanana na huyu. Sawa basi. Odasi, leta huku. Naye kibuka. Ando zako brother. Ni charioneri. Wala mwite sarioneri. Wako simu wa sarioneri. Sijui kama sasa amekiniachi. Ana umutangu mugongo. Bagufasha usekonda umungo wiganire na jewe. Ajara gasoro. Nacho. Basi uze kuma gafoto kawe sivyo? Agafoto kamwe bazi. Lakini sio fresh. Mira kusema kuya, mira kutamwambia kwa hata zako brother. Basi rero mubesha akunda babazi. Oya reka oya. Ona oya gari. Oya makana nichangi. Simama kidogo. Basi ni mwajenga reka ro kuvugana n'umuhungu none iyo telefone mazigiyo. None ngubu. Hera. Telefone mazigiyo. Muburagiye. Reba mawandi yakujinja ka 10 ataratunga telefone. Hera. Muburagiye. Ona sikia kwanza. Muburagiye. Mama wanje hata ukujyoherwa cyane ko kuri bona nizo mushira umukatana none urabyasi. Kandi vraiment namara kugukwaye gucana ukakuri imikashi. Kwerisha. domino. Lakini vraiment kuna bisuso bizuri we. Hapana. Sijabani. Ni mwana wabandi burundi bwejo. Ivya batu. None si vyawe ega mutu ni mimi. Ila mtu ni sumu. Ona. Mtu ni sumu. Ewa mimi nakukunda vraiment. Ukitaka na upate transfer ya rukundo ku Bluetooth. Hata zako brother. Wewe ngo wae ku. Matara ni. Hata turara. Matara ngaro. Tuvuze siri kwi. Si kwengi si. Ndio mboga mchina hapa. Mungu sinaja kutetea. Mboga mboga. Nani kwa mboga? Hano umungo turazanye kaba muzaye mugahinga. Umungo turasa. Kandi asanuri yirutsa asanuri yirutsa. Satenda shira. Wewe nyeka wa muvyaye. Oya Musa Reka ndabakorere akantu ka nyuma sivyo. Reka ndabakorere akantu ka nyuma naho buje mwase nkumore utuntu tumeza sivyo. Ubu jewe ngire ndabaririre nkuru yoye. Mugabo hagire umuntu atwenga n'umwe sivyo. Hagire n'umwe atwenga Ujya mu misarisha. Murumva? DJ Jata Balsa. Umeza taba, sha, mushakiki utwenga.
musote munasora cyane muto mu muvyeyi hano hari umuvyeyi adukuriye twese muse uvuga ivyo bintu ivyo twabihevye umviriza murashaka kuderanja muse kuderanja umutwe baca nawo posera kuri weza usote umvirize rero sivyo umvirize sivyo ninavuga ibintu bidatwengeje ni mutwenge ninavuga ibintu bitwengeje ni mutwenge nabaza ati mwaba sa mushaka iki gutwenga sivyo muziki wowe waho rege ndavuga ati mwaba sa mushaka iki gutwenga sa gutwenga yenda gusaza ntudiranje numva ndavuga ati mwaba sa mushaka iki gutwenga mvuze gutwenga n'amaso numva ari karanja numva naje mwana igitero ca mbere mwegerane muravyuka mwese mwaba sa mushaka iki gutwenga sawa okay mwaba sa okay ije ni ijwi rya Sawa vuga kandi. sawa ndamvuga ijwi rya kabiri oyaye nari nishura kurya nyene okay yo bravo njyewe ijwi rya kabiri okay njyana nduga ijwi rya gatatu muri eglise n'abazumvagiye hari ijwi rya mbere ijwi rya kabiri ijwi rya gatatu ijwi rya kane ijwi rya gatatu rya gatandatu okay Ijya mirongo mwaba yo hano rero imana ikiryoherwa ko muza amajwi Aza zako braza mwaba sawa ijwi rya kane rero mwaba okay mwaba mushakiki okay twagiye rero okay chap mwaba mushakiki mwaba mushakiki reka nabahamagare umukomezi wa mbere ariko abikora neza cyane mu gihugu cy'u Burundi yitwa Aristosi Comedian mwaba mushakiki reka nabamusitari wacu yitwa Aristosi Comedian aza abatweze gatoya hama Aristosi Comedian umwe mu basitari ukora neza nk'ahatari mu gihugu cy'u Burundi akaba asanzwe avuga n'abantu mu kinama kuzibira mukomezi w'igihugu kubera twenza kuri gusa nk'amahera asaba rero turamusabye hano twende gatoya kugira ngo mushobore kuryoherwa turamuha ikaze cyane umukomezi wa mbere w'igihugu mu kinama we nawe ugafite umunwa muremure nka samusure usanga bagomba batweze gitoya okay mwaba mutekereze hama yurira mw'ijuru Wano zo kubatwenza murumva nyene murabona ko bigoye tikaye manifisi ya masoni jiwe. Soneri kimodoka Soneri kimodoka Amwe se nabonye Aza zako braza muraza kuderana okay ngenda ngabwira ikintu kimwe mvuze ibintu bitwengeje ni mutwe bizizanye wino Radyumvi amatara ariko asaba utwenga shara muri kurusi twatangwe wewe ukwane na utamwe kurusi wewe twatangwe reka gufata amazi umvirize ibintu bitwengeje ni mutwe kandi mubifashe mvuze ibintu bibabaje Togera usukari n'usosi mvuze ikintu reka yo Togera isukari n'isosi. mvuze ikintu gitwengeje ni Ata mutwe muri okay twagiye okay mwaba murashaka gutwenga Aza dushaka mwaba mwateguye imbavu mwaba mugatwenga cyane ntimumpamagane mwaba muryohewe cyane ni kazi kanyu mwaba mujya mutwe w'ushana Yesu aze kubatora mwaba mugwa mutwe w'ushana werije mwaba mujya mutwe w'ushana mwese muje kuri mariage yanje mwaba mujya mutwe w'ushana mwese muzo abadefile kuri mariage yanje mwaba mujya mutwe w'ushana no muhungu aguma bikiguga aguma ateramwe amajambo mwaba ahereje kuri recordinga Aristotle Comedian mwaba kugira ngo cyane dushika mwese muhaze mwari mushonje amashi menshi cyane amwe ko muravuga ayo mashi krema ayo mashi nimbeba yafashwe mu kamashi n'ibyo kumvikana krema ayo mashi nimbeba bifashwe mu
nuka amashubure menge. Ayo mashibura bamukomye nisazi ntiyo yemera. Koma amashitwe mbe basi uko mugerageza. Wena kugisukuti kimwe, wena kugisukuti kimwe, wena kugisukuti kimwe. Wewe ntiwakomye wena kuti umuvyeyi, wewe nta ninde rugira. Okay. Bandanya. Okay. Silence. Mutona Mariza Perere. Naba umbirize. Ora. Umbirize. Ngira ndabigishe ukuntu basura bakoresheje umuntu. Sibyo? Muri kwishuri muzuze muraderanje. Uramanza ugafata umunwa. Ukawuvyimbisha mu. Umbirize gato. Munatwenga. Oya nako. Njamama kalimani kumutora kandi imutwa mwijuru ni moto. Mwazumbiye. Uramanza ugafata umunwa ukawuvyimbisha mu. Hanyuma ugashikira. Ngira ngo ndasuze byakure. Umbiriza kira akiye vrema. Weka mutwenga. Murasa kutwenga ndiko ndabiriko Nawe ujije. aha narungwe hera mwaje aha narungwe sa transfer mwijuru. Murasa kutwenga. Imani za kumutora ni moto kana yogiye niruza ninde yo. Kandi yogiye mwijuru ni ndege. Mwazumvise? Mutekereze rero. Okay ibindi. Ngenda bigishe kurira nkuru yo sivyo. Mugabo ni mutwenga. Ngese ndaje kurira mwaravyiba. Ndabasavye ntumutwenga. Mamungu utuwe. Agombarire gusa ntihajye umva no munsi turisamete. Ejo niko nowe. Ejo kana yezu kazovuka. Ni dimanche. Samedi. Dimanche nejo. Akana Yesu urazi ko akavuga saa 3 rero hari ukuntu akana Yesu kavutse kararira. Uyu rero uyu niwe amarira mu ijosi saa 3 akana Yesu kavutse. Rero imbere ko Ngire ndabesubikira ko Yesu kaza kurira. Agomba be gukora akana Yesu kaza kurira. Uramanza ukamanza akana Yesu kagomba karire. Agomba bibabwiye amaka Yesu nikaza kurira mu ijosi saa 3 guce mumva akana Yesu kaba kiganye uyu. Urumve radi bari jewe. Kaba kiganye bari jewe. Kaba kandi bari jewe. Okay, uramanza ukagira icyo bita mu Kiswahili ku silence. kuvuta pumzi. Kuvuta pumuzi. Na jamu ndavuga kuvuta pumuzi. Weje gukwega impemu ugaca ufata ikiganza cyiwe ukakigiru. Urakibona? Ikintu ukakigiru. Weje ugatugiru. Wabonye? Ugashira hano ku munwa. Urira hano ku munwa. Twagiye ni muvu. Agomba rire saa 3 Yorere. Akana Yesu kavutse isena gibuye Betelehemu. Akana Yesu kavutse Wabimenyerera se hano amafaranga 5,000. Ubitora. Nonesha. Abamama nibo muya. Nonesha. Leta kwanza la arifa. Ate kwanza la. Kabitora ataguha. Mfana mo polisi kwa WhatsApp. Okay. Imuderanje. Muwandi kwimira ibisa nkana byashobora ko. Nada. Yabitoye. Rero ni mwari ejo tutazanye umuvyeyi kuno wewe. Okay. Uyu ni mwana yabishobora yenaze nga. Wewe wewe uko ukabitora. Wowe ukabitora. Wowe ni nada mwijoro uzogenda ndo gusanganya. Okay. Tango. Bakaya. Hera, sumutwe. Basenda basubirire. Sira, agomba basubirire. Mwana zobitora. Ejo azochato andonda kuri WhatsApp. Nezo basa WhatsApp. Nayo vise. Zoyikugurira kuno wewe okutwari. Manza muhorera. Sasa tikora kana ikasa kuri. Nababwiye umaze ukagira. Makozi mwe. Lepadira. Umaze ukakozi mwe. Reka tavuga mu kwenda basiguri. Okay. Inabidi uvute upumuzi kwa shule. Upumuzi ukikuwa mwingi. Sawa. Ninde iteguye kuliko. Murabisaba mwese siranze. Bamaze ukakozi mwe. Weje kuzikwega ugacupata ibiganza. One biganza. Okay, siranze.
Mwaona kuna mzini. Mugabo ugiye hano ku munwa ari kumuri. Ayo. Sasa tije wewe akanaweza kuanza kulira. Mumpiriza akanaweza kunokaza kwa sasa tije. Kwera hiyo ni kunohe. Uko. Haje mnadirana. Kwega hasa muhimu sisi. Bagiye. Okay, nazo mbisi. Unashona nini? Wewe. Anga, sirakanga, ndamwanga. Japo gawe nzobe nazi. Wongo genda. No genda ni je. Onyene. Bajunaza. Sawa, ngaba. Okay, umbika leo. Ngaba. Turabashimiye cyane ko mwaje kubana natwe. Ninde yumva ngaba. Wese muri kandi bati. Uragira simbagurika ntarimo. Rero nagoma ndababwira. Biga mwakanga. Mwagatatu. Nende nka wewe. Akana Yesu nikaza gasanga ukurabesha nkuko. Umureke bigenda gute? Avuze ngo bigenda neza, uvuze? Avuze ngo urimbwa, uvuze? Mwema. Naye ni heze ntabwo avuze ngo urimbwa, avuze ngo uzoca bigenda neza. Urahatwe wewe. Nako nabirikodinga ayihoye. Niwamfashe? Oya, nafise mikrofone. Sawa rero, ndabashimire cyane. Murafite ikibazo mwebwe nini? Shaka mugirisha. Utavugisha? Musibuze nini? Koma ndiranje. Ngaba. Ngaba. Kika kudiranja. Nkaya bari kwishura bamaze gutuma umuvyeyi gatatu. Gatatu. Wewe ukazoje umwaka nkazokwigisha. Diregiteri atanyuge kumushahara sinzokwemera. Oya uradi Ejena hiza mashenda ya narize amashenda ya marani nyongezo ndashirako. Aya akarikanga. Kuyiza akarikanga. Akarikanga. Kabiri. Kane. Rimwe. Sawa. Nuko rero bana mwese. Ibi. Navyo mbona. Okay. Mwebwe rero nabashimiye cyane. Uko mwashoboye kwitabira. Uko nabonye abana bagamburuka. Nabonye n'abantu bagorana nyuma nabigisha nufashe inkoni nkabakubita. Nabonye n'abandi bibaye ngombwa ejo bazodode ku WhatsApp nkabari igisukuti. Uce ahandi. Ukagenda ukugashaka gushika kiti cyaho bara. Foto ku. Kukibuga cy'indege. Uzura mw'indege. None idawo ni gizi. Aragutwara muhiri wabo. Sio ndibihere byo. Ubwo rero ndabashimira cyane. Ejo ni Mbizi itangazo risohotse. Iravugwa ko Okay, hanyuma nje ndagarutse mwabana rero. Uya yapfuye aratutse. Mwabana mwe inshuti z'umutima muraziko ndabakunda cyane. Ndabakunda kabiri kwijana.
kabiri kwijana urumva hama ikindi kintu ngenda babwire kiri ndoze murasohora naja kuza oya abatazuza kushorera niyo bazamwana